Ngiye uri umugabo ushaka uzovyara amahasa rondera umugore iwabo bavyaye amahasa kubera je ndi umugabo iwacu baravyaye amahasa ako karonda ntikazonkurikirana cyane bikunda gukora mu bushakashatsi bwakozwe twasanze bikunda gukora mu gihe ari umugore iwabo bafise amahasa nk'umugore wanje ugasanga mu muryango we baravyaye amahasa ako karonda karashobora kumukurikirana rero je ndi umugabo nshaka kuzovyara amahasa ndategerezwa kurondera umugore iwabo bafise amahasa. Reka ngusuhuze inshuti namwe bakundi mudukurikirana muherereye hose ndabifuriza kugubwa neza no kugira ibihe byiza aho muherereye hose narabashimira mwe mumaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu nkibutsa n'abandi bose atarakora subscribe kuri channel yacu ko mukanda ukanditse subscribe mukagira j'aime partage umugenzi agahamugenzi we kugira ngo ibiganiro tubashikiraho buri munsi bishobore gushikira ku bantu benshi. Mufise rero muduterera murashobora kwandika muri commentaire. Tubabwiye turagarutse rero muri cya kiganiro cyacu twigishanya kubijanye n'amagara meza ya buri muntu wese uko abantu bakwiye kwifata ko abantu bakwiye kwitwara kugira ngo tubandanye tugira amagara meza. Hama sindi je nyene muri kiganiro ndaza kwandika kumwe n'umutumire wacu n'umwe mu banyeshure basanzwe bakurikirana inyigisho nuboti inyigisho za kiganga ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge ne tugiye gukora mu kiganiro kugira ngo ashobore kuduha umuco ku bibazo bimwe bimwe tuzakumubaza. Reka tumwe kaze rero na karibu mu kiganiro cyacu. Yambu cyane nkuko mujye kubyumva amazina yanjye nayo nyene ni Irankunda Nelson umunyeshure mu gisata cy'ubuvuzi muri hôpital militaire cyangwa université d'Ongozi. Ni jewe rero tugiye kubana muri kino kiganiro kaze cyane mu dukurikirane nimwihenze ko mwahisemo ino chaîne kaze cyane murakoze. Yes, nkuko mwabyumvise rero ni Nelson tugiye kubana muri kiganiro cyacu agiye kudusigurira bimwe mu bibazo tugiye kumubaza uno munsi mu kiganiro cy'uno munsi turarabira hamwe ku kibazo kijanye n'abavyeyi turavuga abavyeyi ukuntu bakwiye kwitwara ibyo bakwiye gukora ibyo bokwitwararika mu buzima bwa misi yose kugira ngo bishoboke yuko umuvyeyi ashobora kwibaruka bishobora kwita amahasa kwibaruka abana babiri. Nizera yuko rero Nelson uza kudufasha cyane mu kiganiro bavuze ko nkawe mu bakurikirana ibintu by'ubuganga byoga arushe cyane film bavuze ko ari byinshi muzi kujanye n'amagara meza kujanye no kwibaruka kw'abavyeyi bavuze ko muza kudufasha cyane. Mbega Nelson ka abantu benshi baribaza ati amahasa kuvyara amahasa kuvyara umwana umwe byose haribaza yuko kuvyara amahasa ari umugisha w'Imana. Haribaza ko kuvyara amahasa ari umugisha w'Imana, haribaza ko kuvyara amahasa ari kumbure ari ibyo umuntu akora ari ibyo umuntu afungura canke hari n'abavyitaho ko ari karonda zo mu muryango kuko bavuga ati nka jewe mfise wo tuvukana nashoboye kuvyara amahasa nawe ashobora kuvyara amahasa. Abantu benshi bazi ko kuvyara amahasa biva ku bintu bitandukanye ariko tugira tukubaze nkawe wakurikiranye ibintu bavuga by'ubuganga muri gisata cya medicine. Mbega umuntu kugira ngo yibaruke amahasa kugira yibaruke abana babiri bigenda gute bisaba iki? Duhereye nko ku miterere y'umubiri nuvuga ati karakteri z'umubiri umubiri w'umuntu ashobora kubyara amahasa aba ameze gute? Umuntu aba avyibushe cyane, umuntu aba yonze, umuntu muremure, umuntu mugufi, umuntu ameze gute? Umuntu aba ufite imyaka mike nyinshi turashaka kuduha umuco kuri ico. Mu kubishura ikibazo cyanyu ntimwihenze rwose kuko ibintu bya amahasa ahanini cyane ni ingabire y'Imana. Kugira umuntu yibaruka amahasa nobwa ni ingabire y'Imana kuko mu byo twiga cyangwa mu bumenyi dufise nta n'ibintu bikiya cyane umuntu yokora nibyo twiga cyangwa twigisha kugira umuntu ashobore kuronka ayo mahasa nyine ni ibintu bitaba biri a 100%. Ariko nyine ni bya nyine ushobora kuvuga ati ibintu wabikora uzofisa amahirwe angana na 80% yo kubyara amahasa ariko ahanini cyane kubyara amahasa ni ingabire y'Imana n'ubuntu umuntu agirirwa n'Imana. Rero nkuko nije kuvuga kubyara amahasa ni ingabire y'Imana
cyane cyane ijana ku ijana, ariko nko kwa muganga kuko ubuhinga bwateye imbere turafise ibintu umuntu ashobora kuvuga ati wokora uku, wogira ibi, wofungura ibi n'ibi, canke wogira siporo ukuntu, wokora ibiki n'ibiki kugira ushobore kugira amahirwe yo kuronka ayo mahasa. Rero uko muri iryo kumbaza ikibazo kivuga ngo umuntu afise amahirwe yo kugira amahasa aba afise imyaka ingahe, ngo ni umuntu muremure, ni umuntu mugufi, ni umuntu yonze, ni umuntu avyibushe, ni umuntu afise imyaka mikeya. Rero reka twishyure ibyo bibazo bibiri muri iryo kumbaza twisunze ibintu amaze kwandika ngaha. Nk'umuntu araje kubaza ati umuntu afise amahirwe yo kubyara amahasa aba afise imyaka ingahe. Rero ngaha dufise ibintu bigera kuri 6 bituma haboneka amahasa, ni ibintu 6. Rero mu buhinga twiga canke twigishwa canke twigisha abandi turafise ubuhinga bugera kuri 6 umuntu yokoresha kugira haboneka amahasa, ariko namaze kuvuga ko 100% canke kenshi amahirwe menshi kubyara amahasa ni ubuntu bw'Imana canke ni impano y'Imana iho umuntu, ariko nk'uko ubuhinga butera buja imbere turashobora kwiga ibintu bimwe umuntu yokora kugira haboneke amahasa. Rero ikintu novuga mu kwishura ikibazo cyanyu, mwavuze ikintu canga umuntu muremure, umuntu avyibushe. Rero umuntu afise amahirwe yo kubyara amahasa ni umuntu afise IMC canke indice de la masse corporelle nini canke iri plus élevée, ni ukuvuga avyibushe mu yindi mvugo, ariko avyibushe atari obesite canke uburyo usanga ari banyamunini gose, urya muntu nyine usanga nyine afise umubiri uvyibushe ugereranye nyine ari gusa pana kuvyibuha bigereranye nyine avyibushe gose gusa atari obesite, kuko iyo umuntu avyibushe neza nyine gose aba afise iyi indice de la masse corporelle iri entre 25 gushika kuri 29. Rero iyo bitwa obesite ni mu gihe yarengeje akaja kuri plus de 30. Numva mu gihe umuntu agiye kuri plus de 30 ubu aba ari obesite, aba ari kuvyibuha gose ugisanga ari banyamunini gose. Rero umuntu twitwa ko afise amahirwe yo kubyara amahasa ni umuntu afise iyi masse corporelle iri entre 25 na 29. Rero uwo ni wa usanga avyibushe nyine, uke muntu nyine ubona ko ati uwo muntu aravyibushe. Ikindi naco mwavuze ikintu c'imyaka, abantu cyane cyane bakunda ko bafise amahirwe yo kubyara amahasa ni abantu bari muri iyi myaka ya 30, imyaka 30 gushika kuri 40. Aba bantu bafise amahirwe yo kubyara amahasa kubera iki? Uyu mubiri wabo murazi ko hari ikintu bitwa menopause. Rero umugore agira ku imyaka 45 urazi ko abagiye muri menopause, ni cyagiye umugore adasubira kubyara. Rero mu gihe ari muri iyi myaka urana ko aba ariko yegereza ya menopause, ya myaka adasubira kubyara. Rero mu gihe ari muri iyi myaka 30 na 40 umubiri wiwe ucubwirageza gukuma wigwanira kugira nyine ushobore kubyara. Rero mu gihe umubiri wiwe urigwanira ucuproduce ibintu bitwa amahormone atuma haboneka amagi y'abagore canke amaovile. Urumva uyu mubiri rero umuntu ari mu myaka ya 30 40 umubiri wiwe uba uri gukora amahormone menshi, amahormone yatuma haba ovulation. Rero usanga irya bitwa FSH, hormone folliculostimulante ikiba nyinshi kugira ize guproduce amaovile menshi, kuko uyu mubiri wiwe uba uri kuratakaza ingufu zo kubyara. Rero mu gihe razinda iyo turiko turatakaza ingufu umubiri uragerageza kwigwanira nyine kugira urabe ko wotsinda urugamba. N'umubiri rero nuko mu gihe umugore ari muri iyi myaka umubiri wiwe uba uri kuratakaza ingufu zo kubyara, nico gituma rero umubiri ugerageza kwigwanira ugakora iyi FSH nyinshi. Rero bice bituma iyi FSH nayo ituma haboneka amaovile, iyi FSH ituma haboneka amaovile. Rero iyi FSH mu gihe igwiriye bisigura ko umugore afise n'amahirwe menshi yo kubyara, yo kurungika amagi menshi. Rero mu gihe rero iyo FSH igwiriye umugore acatuma iyi FSH niyo mu ncamake iyi FSH niyo ituma haboneka amaovile, no kuvuga ya magi y'umugore canke imbuto z'umugore. Rero iyi FSH niyo ituma haboneka ayo magi y'umugore. Muri iyi myaka rero umugore akora ama FSH menshi, iyo hormone iba ari nyinshi, bice bituma rero haboneka n'amaovile menshi, kuko iyi myaka ya 30 40 umugore akora ama FSH menshi. Iyi FSH nayo niyo ituma haboneka amaovile, bisigura mu gihe FSH ibaye nyinshi na ovile zica ziba nyinshi. Muri ico gihe uwo muntu afise iyi myaka ya 30 gushika kuri 40 aba afise amahirwe yo kubyara amahasa, kuko aba afise amahirwe yo kurungika amaovile menshi. Rero iyi myaka hamwe n'uwo muntu aba avyibushe, abantu bafise amahirwe yo kubyara amahasa. Murakoze. Arakoze rero muganga, mweka ndamwite muganga Nyeso, kubera ko mu minsi mike ko
azokwinjira mu ibanga ry'ubuganga ariko dusigura neza rero ku kijanye n'umubiri canke icyo twokwita imyaka. Mbega umumama ashobora kwibaruka amahasa aba ameze gute, aba afise umubiri umeze gute, aba ari mu myaka ingana gute, hagati y'ingahe n'ingahe. Twabumvise neza kandi dusigaye yuko aba afise amahirwe menshi araba afise imyaka iri hagati ya 30 na 40, ariko muganga dusigaye yuko atari imisi yose ngo ufise 30 hagati ya 30 na 40 abyara amahasa. Nibaza ko n'uyenze bishobora gushika akayabyara amahasa. Arakoze cyane gusiguriye neza wowe ukurikiranye, wowe uri kuraba video, wowe nawe uzoyiraba ndetse nibaza yuko adusiguriye neza cyane kijanye n'imiterere y'umubiri. Twumvise yuko ategerezwa kuba ari fisa akamaro kuvyibuha, ariko atari mu byayo twita kuvyibuha ukarenza urugero, ukarengera ibyo cyita obesity. Ushobora gusaba ko uvyibushe gato ufise umubiri nyene munini ushobora kwakira kwimunga abana bicarimo. Urakoze rero kudusigura kujyana n'umubiri, ariko hari ikindi kibazo nshaka gusigurira abadukurikiranye, usigure nazo dukurikira bazora iyi video. Mbega ukijanye ibi bita ngo ni karonda yo mu muryango, ibi gisongo ni karonda yo mu muryango, ibi twumva ngo nakakora mu muryango hari abo mu muryango yo bakunda kubyara amahasa, ngo kanaka ngo yabyara amahasa, ukumva rero mwene wabo canke mushikiwe azobyara amahasa. Ivyo navyo nk'abaganga hari icyo mu dusigaho gatoya. Murakoze. Yego cyane kuri ico cyerekeye akaronda canke heredite, ni ibintu navyo twagize ko icigwa turasanga ko kenshi bikunda gukora gose. Nkuko nabivuze, kubyara amahasa ni ingabire y'Imana, ariko nk'abashakashatsi turiga ku bintu bimwe bimwe bituma umuntu yobyara amahasa, tukiga ku bintu bimwe bimwe bituma umuntu abyara amahasa. Rero ico n'ikindi cigwa twagize, turasanga ko mu gihe hari akaronda mu muryango ko kubyara amahasa, na wewe canke wewe wa mugabo we canke wa mugore we ushobora kubyara amahasa. Rero ico no kwishura kuri ico kintu cerekeye akaronda, mu gihe uri umugabo ushaka kuzobyara amahasa, rondera umugore iwabo babyaye amahasa. Kubera je ndi umugabo iwacu barabyaye amahasa, ako karonda ntikazonkurikirana. Cyane cyane bikunda gukora mu bushakashatsi bwakozwe, twasanze bikunda gukora mu gihe ari umugore iwabo bafise amahasa. Nk'umugore wanje ugasanga mu muryango we barabyaye amahasa, ako karonda karashobora kumukurikirana. Rero je ndi umugabo nshaka kuzobyara amahasa, ndategerezwa kurondera umugore iwabo bafise amahasa. Ati wa papa we canke wa mugabo we, niba wifuza kubyara kwibaruka amahasa, genda urondere umugore canke umukobwa iwabo umuryango wabo babyaye amahasa canke bigeze kubyara amahasa. Ubwo ni ubusobanuro bashoboye kuturonsa. Murakoze cyane. Hama ikindi dushaka kumenya Nelson, dushaka kumenya ko dusiguriye umubiri, umuntu yifuza kubyara amahasa, umuntu ashobora kubyara amahasa umubiri w'umuntu umeze, ibya karonda yuko bikora, batubwiye ko bikora, mbere wanashima bikora ibice 95%. Yego cyane. Mbega ikindi kibazo dushaka kumenya, iyo umuntu yifuza kwibaruka amahasa, iyo umudamu cyangwa umuntu yifuza kwibaruka amahasa, nibihe bintu yokora, nibihe bintu yofungura? Mbega ho hari ibintu yofungura, hari ibintu yokora, ibintu dushaka uduhe nk'ibintu umuntu wari wese yifuza kubyara amahasa, kwibaruka amahasa, kwibungira amahasa yokora mu buzima busanzwe kugira ngo abigere. Murakoze cyane mu kibazo mushobora kutubaza, ni ikibazo ciza gose. Rero mu bajeti mbega umuntu yifuza kwibaruka amahasa yofungura iki? Rero ni ikibazo kiza kuvana n'uburyo, ariko mugume mwibuka ko nababwiye ko kwibaruka amahasa cyane cyane ni ingabire y'Imana, cyane n'ubuntu umuntu agirirwa n'Imana, n'amahirwe umuntu agirirwa n'Imana. Kandi kwibaruka amahasa ikindi naco biterwa cyane na heredite canke akaronda. Ibyo nibyo bintu nyamukuru bituma umuntu yibaruka amahasa. Ariko rero nk'abashakashatsi ntidushobora guca twicara tuvuge ngo nuko nyene bimeze, twararondeye turiga turavuga ati mbega nta bindi bintu bituma umuntu yibaruka amahasa. Rero ni iki kindi caciye kiza kuboneka, aho twashiye dusanga ko hari ibintu umuntu yofungura. Rero tuza kubabwira ibintu bitari bike umuntu yoshobora gufungura kugira yibungenge amahasa. Rero nababwiye hari ibintu bigera kuri 6
bituma umuntu yibungenga amahasa. Rero twahereye kuri iyi heredite twashobora kuyivuga ko twavuze age d'une femme, twavuze na alimentation. Rero tugeze kuri iyi point ya alimentation, ibyo umuntu yoshobora gufungura kugira yibungenge amahasa. Rero icyo twasanze nyamukuru cya mbere ni vitamine B9. Iyi vitamine B9 irimwo amaepinari, irimwo amashu, amavoka, amasaka n'ibindi n'ibindi. Ikindi nacyo umuntu yofungura ni iyi produit laitier canke ibyo kurya bivuye mu mata. Turashobora kuvuga fromage, turashobora kuvuga yaourt, turashobora kuvuga ifyufti canke ikivuguto. Rero ibi bifungurwa biza gutuma haboneka hormone yitwa estrogene. Iyi hormone yitwa estrogene ni hormone ikorwa n'abakenyezi, niyo ituma haba ovulation. Rero mu gihe umuntu afunguye ibi bifungurwa bituma iyi estrogene yongerekana gose. Rero mu gihe yongerekanye bishobora gutuma haba ovulation, iyo bitwa double ovulation, ni kuvuga hakaboneka amagi abiri canke amagi menshi, bigaca bituma rero umuntu yibaruka amahasa canke ubushuhe. Ni kuvuga rero ibyo umuntu yofungura muri iyi vitamine B9. Vitamine B9 irimwo amaepinari, amashu, amavoka n'ibindi. Rero n'aya maproduit laitier abashakashatsi babanije bavuga ko harimo ni ibijumbu, imyumbati. Bire ni ibintu biza gutuma iyi estrogene yongerekana. Iyi estrogene rero yongerekanye biza gutuma amaovile agwira, kuko iyi estrogene iyigwiriye haba hari amashanse yuko n'amaovile ashobora kugwira. Rero ni umuntu yoshobora gufungura kugira yibaruke amahasa. Nakoze ati wa mudamu cyangwa mama we wifuza kwibaruka amahasa, wifuza kwibungenga amahasa, atukwiye gufungura birimwo vitamine B9 nko batubwiye, amaproduit laitier, ibifungurwa canke ibifungurwa bivuye mu mata. Abidusiguye neza cyane. Nibaza yuko umuntu wese ashoboye kubitahura, navyo bishenga ashoboye kubitahura, nawe dukurikiranye nibaza yuko babitahura. Ikindi kibazo nisi dushaka kumenya, mbega batubwiye ibifungurwa bashobora kurondera aho n'ubiti cy'uyu, mbega ntacyo kwa muganga bumufasha? Nta bintu kwa muganga nta nk'ikintu kwa muganga bafasha umuntu yifuza kwibaruka amahasa cyangwa yifuza kwibunganya amahasa? Nta n'ibintu bamuha n'imiti, ibyo bamwobirije gukora n'ibiki? Ibyo turashaka kuduha ko umuco nabyo kubaza ati mbega kwa muganga ntacyo bofasha umuntu ashaka kwibaruka amahasi, ntabyo bomukorera mu bitaro kugira yibaruke amahasi? Ego birahari rwose, ariko nkomeza baguma ndabibutsa ko amashanse hamwe n'akaronda aribyo bya mbere bituma haboneka amahasi. Ariko nk'abashakashatsi ntitwicaye, twagumye turondetse. Rero kwa muganga uje ukavuga ati muganga ndakeneye kwibaruka amahasi cyangwa kwibungenga amahasa, hari icyo muganga ashobora gufasha. Dufise ibintu bibiri, hari imiti baguha, akaba n'ikindi kintu bitwa fecondation in vitro. Ariko fecondation in vitro mu Burundi sinibaza ko fecondation in vitro irazimvye gose, ariko rero ikintu bakunda gukoresha ni crimide. Ni ukuvuga icyo kwa muganga barashobora guha icyo bitwa ibinini bitwa crimide. Ibi binini biza gutuma naho nyine ijya estrogene yongerekanye. Iyi estrogene namaze kubabwira ko ari ituma haba ovulation. Mu gihe estrogene yongerekanye, mu gihe uje kwa muganga acaguha ibinini bitwa crimide. Iyi crimide nayo iza gutuma iyi estrogene yongerekana. Rero mu gihe estrogene yongerekanye, urumva ko amahirwe yo kubyara abana benshi cyangwa amahirwe yo kwibaruka amahasa aba abonetse. Iyindi ni fecondation in vitro. Iyi fecondation in vitro rero mu Burundi sinzi ntikunze gukoresha rwose kuko irazimvye rwose. Nayo nyine bayikoresha mu gustimira ovulation. Zose iyi crimide hamwe n'iyi fecondation in vitro uje kwa muganga nibyo bagukorera. Iyi crimide iza gustimira ovulation, ituma estrogene iba nyinshi igastimira ovulation. Usanga habaye ovulation, double ovulation, cyangwa hakaboneka amagi abiri cyangwa amaovule abiri, bituma umuntu yibungenga amahasa. Cyangwa gakoresha iyi fecondation in vitro, nayo nyine iza gukora nkuko nyine iza gustimira ovulation. Usanga rero habaye double ovulation, sigura niyo ya mahasa mwumva, double ovulation. Rero nibyo twavuga. Uje kwa muganga bagufasha bakaguha iyi crimide kugira ni fecondation in vitro, biza gutuma ibi bibiri biza gustimira ovulation. Rero muri gihugu gusa amahirwe yo haza kuboneka deux ovules cyangwa deux ovulation. Ni ibyo novuga uje kwa muganga bagufasha.
araje kudusigura rero kijanye ico bavuga ico yise traitement medical ico kwa muganga bagufasha cyangwa ico baguhanura niba ari imiti yabitubwiye ibyo ibintu bashobora kuguha iyo wa mudamu cyangwa umuntu ushaka kwibaruka amahasa cyangwa ushaka kwibungenga amahasa nibaza yuko ukwegera abaganga ukaja ku mahopitali ukaja ku bitaro bikwegereye kabisa ukababaza abaganga bo kuba babizi ahubwira icyo ukwiye gukora ibyo ukwiye gufata bya bifunguro batubwira hejuru byose bagusha ku murongo kugira ngo icyifuzo wifuza gishobore gushikako ikindi kibazo dufise ndetse twumva yuko nk'abadamu babyaye kenshi abadamu bafite nk'abana 5 6 bafite amahirwe menshi yuko nk'uko umwana wo umunani kuduga ashobora kugira amahirwe yo kubyara amahasa icyo nacyo ari cyo mukudusiguriraho. Murakoze cyane mu kibazo mukibagije ego muje kuvuga ati iyo umuntu afise abana benshi birashobora gushika ko ugasanga ku mwana w'icenda w'icumi yaciye abyara amahasa icyo bitwa grossesse multiple. Iyi point ya kane ni grossesse multiple, nacyo ni ikintu gituma haboneka amahasa. Rero turashobora birakunda gushika asanga umuntu abyaye amahasa ku nshuro ya mbere cyangwa ku nshuro ya gatatu, ariko ibi nabyo bitanga amahirwe menshi mu gihe umuntu afise abana benshi, kuko mu gihe umuntu afise abana benshi umubiri w'umugore uba wamenyereye kwakira ya hormone yatuma haba ovulation imwe twabona ya estrogene hamwe na FSH. Rero umubiri w'umugore uba wamenyereye kwakira ayo hormone, nubwo ayo hormone mu mubiri w'umugore aba ari menshi. Rero biraza gutuma bitanga amachance yuko haba double ovulation canke amaovule menshi agasohoka, ugasanga umuntu abyaye amahasa canke abana batatu. Ni ukuvuga ku cyerekeye icyo kibazo ni uko umuntu afise grossesse multiple canke abana benshi, umubiri wuze uba wamenyereye kwakira ya maestrogene ya FSH twabona, uza gusanga rero umubiri wiwe waramenyereye kwakira ayo hormone, usanga afise amahirwe yuko aza gukora amaovule menshi, kuko umubiri we wamenyereye ibintu by'imbyaro, usanga wamenyereye nyine kwakira ya estrogene, ariko usanga birashitse habonetse amaovule abiri. Nico rero ushobora kwishura. Murakoze. Yes, nkuko aje kubidusigurira nibaze ko mwese yabitahuye. Twakwisije ivuga uko umuntu ibyo umuntu ashobora gukora, uko umuntu ashobora kwibaruka amahasa, ashobora kwibunga amahasa, uko ameze, uko abateye, ndavuga ku mubiri, mu muryango twagarutseho, ku bijyanye no kwa muganga, barabidusigurira neza cyane. Ariko akabazo k'amatsiko, abamama benshi, abadamu cyangwa abakobwa batarashobora kwibaruka cyangwa iyo bagira umugisha wo kuronka abana, kenshi bagira utubazo bakibaza ati mbega iyo umuntu yibungenza amahasa n'umuntu yibungenza umwana umwe babyara kumwe, mbega ko kumbure ufise amahasa uribungenza amahasa ashobora, kubera ko abana bari babiri bagaca bibaza yuko misi yose yibaruka ari uko bamukoze icyo twita cesarienne. Icyo cyo cyo mu bituvuga mbega ni ngombwa yuko uribungenza amahasa misi yose avyara par cesarienne. Turashaka kuduha umuco ni kuri ico kugira ngo utarabyara abakobwa bakiri mu hira bakatsagira mariage barakivuga uko koko benshi nabese ko gateye impungenge. Turashaka kuduha umuco kuri ico. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ikibazo abakobwa benshi bafitiye ubwoba, kuko abigeme benshi usanga batinya kubyara. Nibyo Imana yavuze ati wa mugore uzobyara urushe. Ariko kubyerekeye rero amahasa wigiriye ko nk'icyo kibazo, amahasa turazi ko baba ari abana babiri. Rero imisi yose si itegeko canke si ngombwa ngo iyo umuntu yibungenza amahasa ngo yende kumugirira cesarienne, ariko hari ibintu bigira kuri novuga bitatu bituma bakugirira cesarienne. Icambere nyamukuru ni mu gihe umwana aba ari abana babiri, cyane cyane ugiye wa mbere atangura kuvayo, bisaba ko aza gutanguza umutwe aba ari uri hasi nyine ugira usohokere. Hari igihe usanga umutwe atari wo watanguye, muri icyo gihe umuganga abonye ko umutwe atari wo watanguye, bityo bisaba ko babwira cesarienne. Kugira yibaruke neza bisaba ko ujya mwana avayo bwa mbere umutwe we uba uraba hasi uko. Iyo mu gihe barabye muri ecography bagasanga umutwe w'uwo mwana wa mbere agira sohoke nturaba hasi ngo usohoke, niho cyavuga ko bategereza kumugirira cesarienne. Rero icyo nicyo kintu cya mbere gituma umuntu yibungenza amahasa bamugirira cesarienne. Ujya mwana wa mbere asohoka bwa mbere umutwe utegereza kuba uraba hasi.
rero mu gihe badasanze umutwe utaraba hasi baba ku rundi ruhande baca bagira cesarienne. Ikindi cya kabiri ni mu gihe amagara y'umuvyeyi atameze neza, usanga umuvyeyi umubiri we nyine ntiwiteguye nyine kugira ibise canke umuvyeyi afise amagara makeya ntashoboye kwibaruka à voix basse, niyo bitwa voix basse kwibaruka nyine nk'uko bisanzwe mu nzira imeze neza iri naturelle, niyo bitwa voix basse. Mu gihe rero babona amagara y'umuvyeyi atameze neza baca bamubwira cesarienne, canke mu gihe babona abana mu nda batameze neza baca babwira cesarienne. Ariko ikintu cya mbere gituma bagira cesarienne ni mu gihe urya mwana wa mbere umutwe utaraba hasi. Nico n'ahandi ho umuntu iyo afise amahasa si itegeko bagira cesarienne. Murakoze. Nk'uko muvyumvise rero araje kudusigurira ukijanye no kuvyara cyangwa kwibaruka yaba amahasa yaba umwana asanzwe, ati si itegeko canke si ngombwa yuko umuntu yibongeza amahasa ateze kuvyara uko bamukoze canke bamubaze ico twita cesarienne. Abantu benshi bamenyera ati si ngombwa kandi si n'itegeko, ushobora kuvyara neza n'ubwo wowe zibingenze amahasa. Yes, byari byo rero turakurikirana na muganga Neso zari gukoresha kuri standatu atusimuye neza. Uba bari natwe rero turagushimiye cyane, turagukengurukiye, tunamushimira kandi Neso kuba yafashe umwanya w'akazi kudusigurira. Nibaze yuko n'ikindi gihe azobandanya atuba hafi kugira ngo tubandanye kabisa dukurikirana ibijanye n'amagara meza yacu. Tugushimire Neso rero kwemeye ubutumire bwacu. Murakoze namwe mwagize neza kudutumira no kutuganiriza. Ego nizera ko abatumire bacu bashoboye guhimbarwa n'ikiganiye. Ego murakoze n'undi munsi mwadukenera turari kandi. Yes, reka tubashimire inshuti namwe bakunzi mwadukurikiranye aho muherereye hose, tubibutsa gukora subscribe, tubibutsa gukora share, muherezanye ibiganiro byacu mu bihe bagenzi banyu kugira ngo tubandanye twungurana ubumenyi. Ukore subscribe, yaba icyo duterera muje muri commentaire mwandike, yaba icyo twokosora, yaba icyo mushaka kumenya ku bijyanye n'amagara yacu mucandike muri commentaire kugira ngo video ikurikira tuzoyikorere ko naho utaha mwana yarizamisha.